Burya aka kantu ndibaza urakazi naje ndakazi kavuga ngo ati burya si vyiza gusezerana ibintu udashobora gushitsa. Alright, nge dutangure kino kiganiro. Muri uwo mwaka akazina banyitwa Nijimbere Dieudonne, karibu kw'icano Dieudonne ND. Ntiwagire kugira subscribe uri mushasha maze ugire like na comment utari mushasha kubera vyiza bishasha bica ngaha kw'icano nta handi ntibagiye maze n'ukuri. Ufyonde rero kajya gakengeri kugira ibiganiro vyiza bizoja biraca ngaha uzoba uwa mbere. Rero ntatinze ino munsi tugiye kuganira ku bintu ndibaza nawe uramaze kubibona biriko biraca ngaha kuri YouTube bijanye n'abadiaspora. Abadiaspora bariko barakora ibintu bikomeye mu Burundi, bariko barapanga imigambi maze bagomba ko umuntu wari wese yitwa ko ari umurundi aho aherereye hose mu mahanga mu gihugu kashobora nawe nyene guterera aho gufasha gushiramwo ukuboko kwiwe kugira ibintu bigende neza twese tugende mu iryaterambere rya 2060 ntihenze kugira twese tuzobe tumeze bien. Ego nta wundi n'umupresident w'abadiaspora yitwa Samio Ndayiragije. Ariwe ajejwe, ariwe mu president, ariwe ariko araserukira abadiaspora aho bari hose. Hari imigambi ariko arakora, imigambi mishasha bariko barubaka aho bagomba kuzokubaka. Bagomba kuzokubaka center aho ihoteli irimo na auditoria, urumva ni complex imeze neza maze ngo irimo na McDonald's, irimo na Papa John's. Je gusa ingorane je mbona ngaho ni kubera burya McDonald's ni company yo muri America, rero kugira franchising aho bayishire mu Burundi ni bintu je mbona bitoshoboka, naho byoshoboka byo babizimvye kubera baronke inyungu yabo ni ngombwa igiciro c'ivyo bintu vyino hariyo usanga biri hejuru, rero ugasanga biguza abantu bakereyo akaje kantu ndakabonye mvuga burya ibi bintu nyene bizoshoboka. Arashobora gushiraho ama restaurant yabo mugani McDonald's, Papa John's, ndibaza n'ibintu bitazoshoboka mugani nibambeshuje kubera burya abadiaspora abarundi umurundi wari wese arashobora. Rero gusa tugiye kuganira ku bintu ku matopic gusa je ndabonye umuntu wari wese akwiye kumenya kuyi migambi y'abadiaspora, ku migambi y'umuntu wari wese w'umurundi agomba gukora mu Burundi. Rero gutahura ikintu ni vyiza kubera ntugomba kwinjira mu bintu udatahura. Jewe sinkunda kwinjira mu bintu ntatahura kandi singomba ko umurundi wari wese aherereye hose yo kwinjira mu bintu adatahura. Barakomeza kubitutahuza ivyo ari ivyo mugani no musi nanje ngomba ko shiramwo ijambo ryanje. Burundi diaspora jewe sindamenya neza nakabazo, sindamenya neza yuko ari public or private. Our organization iri profitable, our organization gusa iri gufasha kubera bagenda gusaba imitahe uburyo ubushobozi ku muntu wari wese yitwa ngo ati ni umurundi kandi ari mu diaspora aba mu gihugu aho hanze y'igihugu c'u Burundi. Rero iyo organization bakora urafise president, irafise abantuzeya, abantu bose bagenda barajejwe ibintu byarivyo byose bitandukanye kugira bashobore kubaka bateza imbere igihugu. Then ico gituma je ndibaza ngo ati none iyo organization Burundi and Diaspora ni organization imeze gute? Nyamba ari business ni business, tutahure kali business, ego ni business, mugani business imeze gute? Iri private nka Ubaka Nation au iri public nk'izindi business. Organization yo kurondera amahera ubutunzi mu nyungu yabo au mu nyungu y'umuntu wari wese ariko arinjiza au ariko aratanga umutahe. Nene ico gusa ngomba gutahura aho umuntu wari wese ashobora gutahura. Ubaka Nation irabivuze nka burya wa One Africa Investment, umuntu wese arabitahuye bivuga ngo ati ngo burya ngushizemwo mu bihe biri imbere uzokunguka. Rero hanyuma nanje nka canza kwiyi i Burundi and Diaspora bariko barasaba itererano ry'umuntu wari wese w'umurundi kugira aterere mu nyubako y'akazoza ku Burundi aho ryakazoza gi complex bariko barubaka aho bazokubaka mu bihe biri imbere. Rero hanyuma nanje nkaca mvuga none ntereye mbega nzokunguka aho ndiko ndaterera nk'umuntu ariko arafasha. Ivyo byose ni ibintu umuntu akwiye gutahura, aterera afasha amenye ko ariko arafasha, aterera azokunguka amenye ko ariko arunguka, mbwa ndibaza byose barabisize ku mugaragaro.
mugani vyiza burya intererano ni nyiza umenya kuri kuraterana ikintu nawe uvuga ngo ati hajya nzokuramo ikintu naho toba ari izina ryanje ryonyene ryoba riri ku murongo. Rero nkaca ndibaza none organization imeze gute kubera nyambari bari kuba rubaka ivyo bintu bikazozana amahera, ayo mahera none azokubaka ibindi yubaka ibindi, hanyuma natwe twatanze tuzoronka aho tuzoguma dutanga tufasha duteza imbere igihugu mugani natwe ntituronka. Ico ni ikibazo umuntu yibaza agomba kumenya agomba gutahura kugira yinjire mu bintu atahura neza. Urumva jewe ndabigereranya ku bintu vya Fabrice ariko arakora. Urumva vyone arazi ko ari inyungu ni private. Umuntu wese agomba gutora umutahe aramenya kazokunguka. Nkaca ndabigereranya ibi vya Burundi and Diaspora. Ego bariko barasaba amahera. Sinzi ko ari intererano gusa yo gufasha. Kimba ari yo gufasha turabimenya turabitahura. Ego ndavyinjiremo ndabimenya. Kimba nayo izo nyungu naho ndiko ndafasha mugani bakazokunguka mu bihe biri imbere. Bakazoronka ubutunzi mu bihe biri imbere. Uburundi bukazoronka ubutunzi biciye mu iyo mfasho umurundi wari wese aba yaratanze kandi biciye mu iyo community yitwa Burundi and Diaspora. None ni bande bazoronka izo nyungu, ni bande bazoronka ayo mahera, ni bande uko nuko. Urumva umuntu aribaza ni kwibaza wibaze ndibaze hanyuma twese tumenye dutahura hanyuma dutere intambwe yo kuja imbere. Ego urumva ko nakabazo genda ndifitiye yo ko kubaza yuko ari private ari business izokunguka hanyuma ikaguma yunguka mu bundi buryo bubaka aho nyamba umuntu afishizeho imfashanyo nawe bakazomufasha baravuga ngo ati bazofasha ngo abantu bose bashobora kuba barashizemwo aho barafashije kugira niyo bagira ingorane nawe ugize ingorane bashobora nawe kugufasha aho utanze ubushobozi burengeye abandi aho buhanice barashobora kuguha aho kugushira ku rwego rutandukanye n'abandi bafashije. Ego ivyo bintu biratahuka ivyo byose ndavyumva mugani naje nagomba ndakubaza nawe kuvyumva. Ni ibintu vyiza guteza imbere Uburundi. Je ndakunda Uburundi nawe urakunda Uburundi, ndakunda Umurundi nawe urakunda Umurundi. Iterambere ni ryacu ni twese mugani tugende turatahura ibintu kugira ntazogera umuntu azoza aridoga aho avuga ngo ati ibi nibi kubera ibintu burya bitanguye kujamwe amanyanga usanga byonona n'iterambere ry'uwundi muntu yagomba kubikora ugasanga biriko birazana umutekano mubi au icizero kibi mu organization azoza araza imbere kubera n'abantu benshi bariko barabikora aba diaspora benshi bariko barakora ibintu n'ibindi. Ego barabishira ku mugaragaro kubera vyose bica ngaha ku YouTube urabaza bakakwishura vyose ni information ziri transparent umuntu ashobora kumenya ashobora gutahura ico kintu ni ciza. Mugani rimwe na rimwe uzoza uribaza utubazo uko nuko kugira utahure ntuzokwinjira mu bintu udatahura. Hanyuma nkaca mbaza burya ninde nyene ntuzenya nyene iyo community. Ego hariho umu president hakaba hariho ngira n'icegera usanga kiriho akaraba hariho n'abandi bantu no ni cande basi ni c'aba diaspora bose nyamba ari c'aba diaspora bose bazoronka inyungu gute gusa ni gufasha nta bindi aho hariho ibindi bintu ngira biri imbere bazoshobora kuronka. Ninde nyene iyo community au iyo business yitwa Burundian Diaspora au Diaspora Burundaise kugira abantu batahura. Hariho umu president ariwe Samio asaba intererano hanyuma iyo ntarerano ikazogenda kubaka ibigo bimwe bizozo birakorwamo ibintu ivyo bintu ntibizokorwamo ibintu ngo ati ngo mu busa oya hazoba hariho inyungu y'ivyo bintu bizozana aho mahere ivyo bintu bizozana hanyuma ayo mahera ngira bazoyakoresha kubaka ibindi bintu mugani hazoba hariho n'inyungu nayo iyo nyungu izogenda kuriha aba president maze n'abakozi n'amazi n'abandi uwo muntu yoba yaratereye nawe inyungu yiwe basizoba irihe. Inyungu yiwe kimba ari inyungu yo kuvuga ngo ati jewe ndarakoze ikintu nikiniki ndaratereye mu iki kintu kiniki carateye imbere umuntu abimenye nawe bitahura kubera hari abantu benshi batabitahura n'ababitahura mugano gazosanga bagiye baridoga mu bihe biri imbere ngo ati je ndaringira ngo fisemwo iki niki naho yari intererano wagize uko nuko
ego ni ibintu twiye gushira ku mugaragaro nk'uko vyose bigenda biraja ku mugaragaro ego ngo izuba riva ico gituma nyene naciye mvuga none ya prophet zizogenda he burya ikintu cose ukiraba abo bariko barakivuga ukiraba kandi bakakivuga ko cose ingene kimeze gizotangura n'iherezo ryaco aho ni ngendo ryaco rero iryo ngendo nawe urayitahura ukarimenya hanyuma ukagenza uko kubera ntibakivuga hagati ntibakivuga kw'inusu y'imbere bakivuga cose maze niyo kiriko kiraja kubera umurundi wese wo mu mahanga wo muhira atahure aho atera imbere aho afashe guteza imbere igihugu nagomba kutahura wiyumvire hanyuma ukomeze mu uwo mutima mwiza wo kugira ishako ryo kubona Uburundi buri hejuru tugaruce hari inyubako beretse inyubako nziza imeze neza iyo nyubako bavuze ko ibintu vyinshi mugani hari ibintu bimwe bimwe umuntu atagiye aramenya ko kubera bavuga ngo ati burya ngo ntibafise n'ikibanza ashobora kubaka iyo nyubako burya ubwa mbere na mbere kugira umu engineer agire design aho agire icoro ryaho ico kintu kijoja ahantu ni kubera yamanje kugenda ahantu kwiyo ntuzenya kwico kibuga bazokubaka ko akabona ngene hameze akahapima akabona vyose akagira iyo ntuzenya iyo image iyo foto iyo sanamu yo kugira iyo nyubako batweretse rero hari usanga bafise aho hantu aho bataraharonka aho bizera ko bazoharonka mugani ivyo bavyiza bahafise hanyuma bakatwereka iyo nyubako iriho aho hantu hariho kugira niyo ayo mahera bariko baratoza abo bariko baragira abantu baterere ni umuntu wari wese umurundi wo mu diaspora wese ariko araterera mu myaka iri imbere bazobona ibintu bitanguje atari amajambo gusa atari amasanamu yo kubona gusa inyubako hanyuma abantu bakagira sinzi ndobivuga bakibaza nyene ko ibintu vyabayeho vyageze mugani ukazosanga bitwaye imyaka n'imyaka vya bindi bitaraba mugani ya sanamu iriho burya ibintu umenga ndabishira muri negative mugani ntibiri muri negative ubwo n'ivyumviro gusa umuntu afise hanyuma nawe ugire ivyo ufite hanyuma vyose bije hamwe kubera burya Ubaka Nation ni group aho ni construction sinzi construction company yubaka nyamba iyo nyubako berece iya diaspora Burundi kimba ari Ubaka Nation yo yubaka kubera burya aba diaspora abarundi bose bagomba gushira ibintu mu barundi bagomba gushira ibintu mu barundi bakoreshe maze n'abantu bubaka bo mu Burundi Ubaka Nation bagakora bakubaka ukunuko uteza imbere abi wacu hanyuma n'igihugu gatera imbere iwacu twese dufisemo amaboko yo gufasha yo kuba twaratereranye mu gufashanya kugira tuduze igihugu cacu imbere kandi atarumwe asigaye inyuma urumva n'ibintu vyiza rero bafashanye na Ubaka Nation bakubaka urumva n'ibintu vya bien gusa ico ngomba ko uvana mu video wayikunze ntubagire kugira like ico ngomba kuvanamo nuko ukunda uri umurundi uri mu diaspora utari mu diaspora wibereye mu Burundi ukabona yuko ufise ishako ryo guteza imbere igihugu ibintu vyose biriko birabana ibintu biteza imbere igihugu yaba biva ku muperezida aho biva ku munyagihugu asanzwe urumva vyose ni kubigiriramwo uruhara ufise uburyo ni kwinjira ukaraba ivyo ari vyo ugaterera aho ukagira ukainvestinga hanyuma ukazoraba aho ukagira intuze icizero yuko ibintu bizogenda neza kubera utatanguje iyo ntambwe hari uzosanga usigaye inyuma kandi abandi nabo bariko baraja imbere ukibaza ukicuza ingene vyagenze kandi wari ufise uburyo aho ishako yo kuba nawe ubirimwo rero ntusigwe fasha invest ugura umutahe muri Fabrice uterere muri Burundian diaspora hanyuma ugira icizero ko vyose ibiri imbere bizogenda neza kandi bizogenda neza akavideo karaka ndibutsa umuntu wese afise imigambi yo gukora ntiyibagere yuko burya gusezerana ibintu udashobora gushitsa atari vyiza
hanyuma tuzosubira kubona niyo twabona. Ntubagire kugira subscribe, like, comment. Iyi video wayikunze uyigire share, partage ku mugenzi wawe aho ku social media yari yose, kugira abantu bari bo bose aho Murundi wari wese aherereye hariho hose ashobore kubona iyi video, kubera ukuri nta handi kuri ataraha. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace. Go. Burya aka kantu urakazi, nanje ndakazi, gusa ni kukwibutsa umenya yuko go burya ngo ati ngo si vyiza gusezerana ivyo udashobora gusica. Si vyiza gusezerana ibintu udashobora gusica. Man, I'm just gonna keep that one over there.